Nshuti namwe bakunzi ba Gitega Entertainment TV tubaramutse tongere tubahe nikaze. Uyu munsi tubashikana mu mupira w'amaboko ku ruhande rw'abigeme mu ntara ya Gitega. Kuri wa gatandatu igenekerezo ry'indwi Nzero umwaka wa 2023 igitega haratunganijwe inyigisho ku bana babigeme bakina umupira w'amaboko ku civugo santé sexuelle et reproductrice de l'éducation sportive. Mwijambo ryo kugurura ivyo bikorwa commissaire de police Sylvestre Nzohabonayo arongo ishirahamwe ry'umupira w'amaboko hano mu ntara ya Gitega basketball akaba yasavye abitavye izo nyigisho kuzifata nka nkama kakaba kabaye n'akaryo ko gushimira ishirahamwe ry'umupira w'amaboko mu Burundi basketball febabu ridahengeshanya guteza imbere umupira w'amaboko. Ku izina rya president wa federation nagomba kuri ino nama ndabifuriza ko muja kugubwa neza, nifuriza umwanya mwiza nyakwa Dr. Janine aje gutwigisha abigishe muve ngaha munyuzwe mumenye ico tubarindiriye ko muri basket mu ntara. Mwumvise ko dufise umwana ari muri batatu ba mbere aha muri association ya basketball ahite doniteka tugomba rero ko ejo muzoba muri benshi muserukira intara, muzoba muri benshi kuko muzoba mwabishize mwishaka mwabishize mwiguvu kuko ndamaze kubona abakobwa bamwe haraho baza timidema akaza gukina kandi ukamengo ntiyaje. Turakeneye ko muza by'ukuri, dukeneye ko iyi basketball mwana abahungu tugeze kure, dufise equipe iri muri 10 za mbere yange ige murabizi y'abahungu udukeneye equipe y'abakobwa nayo ngaha tuzovuga tuti iri muri 3 za mbere y'Ubujumbura kandi birashoboka, sivyo gaye birashoboka. Rero nagomba yarukirize ngaha ndabifuriza formation nziza, shimira na febabu yoyo yabonye ko yozana iyo formation ngaha igitega kuko hari yindi kirabiri Bujumbura kunyene kugira abana bacu nabo babe yaje mumenye abandi bageze. Abasuye kubashimira Imana ibahezagire tugira amahoro. Fiacre Niyongabo harongoye umupira w'amaboko ku ruhande rw'abigeme mu ntara ya Gitega basketball haratubwira intumbero y'izo nyigisho akanashima urugero izo nyigisho zitabweko. Nkuko mubizi twaba dukorana na Federation Basket rwego rw'igihugu. Rero ni muri iyo ntumbero Federation Basket yagize nkuko yama igira ingufu kugira iterambere rya basketball en general yaba bahungu canke abakobwa. Ubu yaravye isanga ku bakobwa bashikirwa n'intambamye kenshi par rapport y'abahungu na cyane ku bintu byo gutwara inda batari biteguriye canke gufatwa na ziyangwara zifatira mu bimba by'irondoka. Rero izo nyigisho twabonye umenga ntitwosigara inyuma natwe, twabonye umenga twozishiramwe no muri basket. Ari cyo gituma Federation ya Basket ku rwego rw'igihugu yacitegura zino nyigisho, baraturondera umuntu aza kutwigishiriza gwaruka bunga. Murabona n'abana batoyi cyane, twashatse guhera ku bavuga mu kirundi gitigoro hakiri gito, twashatse guhera ku bana batoyi kandi mwabonye ko babyitabye ari benshi. Kuvuga ni inyigisho zerekeye ukuntu bo kwifata, ukuntu bo kwigenza. Nubwo bakina basket hari ibintu byinshi by'intambamye usanga bahura navyo, usanga yaba amatentative menshi yaba kubo bakina n'abahungu cyangwa abandi bagenzi babo. Rero kugira babigisha ingene boza baravyifatamwe mu gihe ico kintu kibashiki n'ibindi tosiga inyuma bikunze kuba n'abakoce babo barashobora kubajana mu ngeso mbi, ugasanga kubera ababe umukoce wiwe abamwubaha ugasanga ikintu amubwiye ugasanga acegeze kisuko nyene. Rero ni muri iyo ntumbero twazanye umuntu abigisha abahizo nyigisho kugira baze bagende babizi kandi twongere dutegura kuko tworamura abagwaruka rw'abakobwa rumeze neza, rufise indero, ruzi ingene gwitwara. Ntituzokumve muri basket hari ibintu by'ingeso mbi byadutsemwo, gituma turiko turabitegura hakiri kare tubategure bakiri batoya. Twatanguriye ku bana 45
kuvuga twafashe nka ekipe zitatu z'abakobwa bakiri batoyi, rero tubona bavyitavye kandi barabikunda. Ndavye urabona umuntu ariko arabigisha, urabona ko bakurikira kandi ubona ko ari inyigisho bari zaje bazikeneye. Je nubwo ariko bavyitavye. Dr Janine Ndayishimiye yatanze inyigisho akaba yaranazitunganije, nawe nyene akaba akenguruka cyane uko inyigisho zitabwe, ndetse aravye ukuntu abanyeshure canke abariko bakurikira inyigisho bagiye baratanga ivyiyumviro, akaba abishima cyane. Ivyo bikaba byanamufashije kubafasha kuko abenshi bariko baratanga ivyiyumviro mu bwisanzure. Muri rusange nabonye bavyakiriye ko twayaze neza, bagiye baterana n'ivyiyumviro kuko n'abana bariko barakura, bagira n'amahirwe. Urumva n'abana bari mu mashuri guhera mu indwi no kuduga, bisigura rero ko bagenda bafise novuga utwo bagiye bariga. No munsi kwabaye nko kugenda turogera ku byo bari bazi kugira ngo tubahe umuco, hanyuma ibyo batari bazi nabo bashobore kubikuriraho. Ariko muri rusangi nabonye bahimbaho. Nayo abana bitavye izo nyigisho bakabashima, bakanatubwira ico bakuye muri izo nyigisho. Reka tubakurikire. Nahamenye n'ibintu byinshi ntarinzi, kubera sinarinzi ko nibi bintu genre nk'ibi tuvuye kwiga byari bijanye n'umupira. Gusa nyene nakuyemo ukuntu nzoza ndigenza neza kugira nirinde ibyo tuheje kwiga vy'amagrossesse non désirée, kubera nk'ibyo byo kuca kugira uvuye muri entraînement ugaca ahandi. Je nabonye ko ari bibi kuko twakunda gucayo ngo tugiye muri récupération. Urumva nanje vraiment nakuyemo ibintu byinshi cyane. Nk'uko unye nko turashobora kugenda tugiye mu entraînement ukaca usanga hariho abahora bavamwo bakaja mu vyabo, ariko bazi neza yuko baje mu entraînement. Ariko je nakuyemo neza yuko uri uvuze ati ngiye mu entraînement ushobora kugenda ikakokipa ku buryo udashobora guca ahantu ukavuga ati ndi muri iki ndagikunze, rero nyene bikavamwo bikakubera vyiza cane. Kandi hariho n'ikindi nakuyemwo, hariho nk'abahora bibaza ko dushobora kunanirwa kubera ko turi muri ivyo vya sport, ariko iyo dufashe umwanya tukavuga ati tugiye muri sport turiko turakina, dushobora no gufata uwundi mwanya w'ikaye ugasanga tubitora kurya nyene mbere tukanarenza. Ico natahuye nuko hari ibintu dushobora kwirinda ama IST, mu kwirinda ibintu bishobora gutuma tuja muri izo ngeso mbi. Mu kurangiza, reka ndabahamagariye gukurikira akamu gategwa abatunganije izo nyigisho. Ako kamu nako kaba gategwa na Dr Janine Ndayishimiye. Uno munsi batubwiye yuko bafatiye ku rugero rwo gwaruka rushika ku myaka munsi ya 20 bagomba gushika ku myaka 18. Rero izi nyigisho ntizikeneye uwo mugwi wonyene. Aba bari mu migwi itandukanye nabo bari muri uwo mugwi w'abagira sport ya basketball canke no mu yindi migwi y'amasport. Vyoba vyiza ko nabo bashoboye kuronka izo nyigisho zobafasha kugira ngo vy'ukuri ntihagire ugwa mu bintu kubera atanonse information ikwiye, hanyuma bashobore kumenya n'ingene bo kwifata igihe bagize ingorane, kuko umuntu arashobora kugira ingorane ntamenye yuko bishika, ntamenye ingene aho yitura n'ivyo ategereza kuronka kugira ngo amagara yiwe ashobore gukingwa kandi ashobore kumera neza.